Mwiriweneza bakunzi banje. Uyu musi ndashaka tuganire ku buryo butanu bwo kuguma dushikamye mu kwizera n'igihe ibintu bigoye. Kuko Bibiliya ibivuga twebwe turi mu rugendo, ariko Imana yamana natwe ibihe byose. Reka dutangure. Jambo ri Imana mu mutima wawe. Iyo ijambo riri muri wewe, n'igihe ibigeragezo biza, ntubura iko bifataho. Isengesho si ikintu dukora gusa iyo ibintu bigoye ni ubuzima bwo Kwizera. Niho dufatira Inkomezi zo gukomeza urugendo. Igihe ibintu bigoye nibiza kwibuka aho Imana yagukuye. Iyo wabonye ko yakurwaniye ejo uramenya ko nukuri uyu musi ikiri kumwe nawe. Umuriro burukwirumwe uzima vuba. Ariko inkwi nyinshi ziri hamwe zigumana umuriro. Nugumane n'abandi bizera bazo gukomeza mu kwizera. Niyo utabona inzira yose. Wizere ko Imana irakuzi aho igukuye naho ikujana. Entako igushikana ahantu itagufitiye umugisha. Tuishimuye kuba mwabanye natwe kuva muntango. Nimba iri jambo riguteye Inkomezi. Kora like, subscribe kuri channel, kandi usangize abandi. Imana ibahe umugisha, mwinshi murakoze.